kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza mu mwanya w'amakuru agezweko ariko aravuga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru araza kugaruka ku ngingo zitandukanye ariko tukaza no kubabwira ku vy'urugendo rw'umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Birigi ku mugabane wa Buraya. President Ndayishimiye kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi bategetsi bari bamuherekeje bakaba bahejeje gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku vyabereye i Bujumbura kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ahariko harakirwa President Ndayishimiye uko imyiteguro yari imeze yuko mwakira, ndetse tuze no kugaruka ku makuru mashasha avuyeyo yose tuyababwiriye mu buryo bw'idonido. Hari n'andi makuru yose bariko aragarukwako cane ivyatangajwe n'abategetsi, amakuru ariko aravurwa mu bimenyesha makuru yavyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ivyagiye biratangazwa nabirya mamwe aragiye muranyegezwa, byose turabitohoza tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Ano makuru yacu rero nkaba ngiye kuyagushikiriza nifashishije umurwa w'amenyesha makuru bakorera irya nino, abakorera mu gisagara ca Bujumbura bahejeje kuturungikira amakuru yibibereye ku kibuga c'indege kitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. President Ndayishimiye kuva ku munsi w'ejo twari twababwiye ko hariko harategurwa ibikorwa vyo kwakira President Ndayishimiye azoba aganutse avuye mu gihugu c'u Birigi aho yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu b'Afrika ndetse no mu bumwe bwa Buraya. President Ndayishimiye akaba yari yajanye n'umutambukanyi wiwe ndetse babaherekeje muri urwo rugendo, turaza kubigaruka ko vyose. Ku munsi w'ejo hari hasohotse itangazo kuba mu gisagara ca Bujumbura ko buri umwe wese yategerezwa kuja kwakira President Ndayishimiye ku kibuga c'indege kitiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Hari hakozwe rero mobilisation kugira abantu bose baje kwakira President Ndayishimiye, kandi abatari kujayo bakaba bavuzwe ko bazofatirwa ibihano nk'uko twari twababwiye mu itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo rivuye mu bugambwe CNDD FDD. Uno munsi wose rero abo banyagihugu cancana aba mu gisagara ca Bujumbura bakaba biriwe barindiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu barindiriye President Ndayishimiye, nabo bari bajanye. Gusa mu makuru amwe twamenye nuko ngo mu bari bajanye na President Ndayishimiye harimwo na bamwe mu bana biwe bari bajanye na President, ndetse amakuru akavuga yuko President Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe urugendo rwoba rwaragenze neza. Ariko ashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi aho hariko harabana imyiteguro yo kumwakira, mukabona ko no mu buryo mu masanamu vyari vyifashe. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, inshungu ya demokrasi, abasirikare abapolisi bari bakikuje hose, umutekano wongerejwe ndetse hakaba hari n'abatimbo bari kumwakira mu murisho w'ingoma, intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare bose bakaba bari bahashitse. Nubwo imvura yariko iragwa ari nyinshi cane, ntabwo ivyo vyabujije bamwe kuba bahari barindiriye President Ndayishimiye. Amakuru kandi yadushikiye akavuga ko amasaha President yari gushikira ku kibuga c'indege atariyo yahashikiye, kuko byari bitegekanijwe ko aza kuhashika mu masaha ya mbere yuko y'umugoroba, ariko akaba ahashitse mw'ijoro. Amakuru rero ava ku kibuga c'indege avuga iki? Nyuma yaho nari nakubwiye ko umutekano wari wakajijwe cane irya nino kibuga c'indege, abacungera umutekano bakikuje hose, intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare, abategetsi batandukanye, abanyagihugu bari baje kwakira President Ndayishimiye nk'uko bari banabisabwe. Hakaba hari n'abari biteguriye gukora ibirori vyo kwakira umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Umutekano rero ukaba wari wakajijwe cyane, gusa amakuru ahejeje kudushikira nuko President Ndayishimiye ashitse ku kibuga c'indege, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakaba bahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni nyuma y'iminsi 5 ari mu rugendo mu gihugu c'u Birigi aho yari yitavye inama y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya na Afrika ku nshuro ya 6. Muri urwo rugendo ndakwibutse ko inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu akaba mbere yaranaronse n'akaryo ko kuyaga n'abarundi baba mw'ico gihugu ndetse no mu micungararo yaho. Amakuru avuye i Bujumbura avuga ko President ashitse, bamwe mu bari baje kumwakira batanguye gutaha gusubira mu ngo zabo kuko bwari butangiye kwira, ndetse mu ntumbero yo gucungera umutekano w'ikibuga c'indege ndetse n'umutekano w'abanyagihugu n'umukuru w'igihugu. Bamwe mu banyagihugu ngo bo bategetswe gusubira muhira
kuko Perezida Ndayishimiye ashitse masaha ya nijoro kandi by'ukuri ngo abantu benshi bari buzuye ngaho ku kibuga c'indege baje kwakira Perezida bose batari kurindira ngaho kuko byishobora kuba vyari kubangamira umutekano wa Perezida ndetse n'abanyagihugu bari ngaho. Ijambo ryiwe Perezida Ndayishimiye avuye ku mugabane wa Buraya yamenyesheje ati urugendo nahoramwo i Buraya rwagenze neza cane kuko kabaye akaryo ko gusubira kuvugana n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya ingene twosubira kuvuga rumwe. Twarahanye amatelefone n'ababijejwe kugira ngo duhanahane amakuru bibaye ngombwa. Bihejeje gushikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru avuye ku mugabane wa Buraya. Makuru ahava avuga ko abamenyesha makuru bacu bakorera Bujumbura batubwira ko bamwe mu bari ngaho bamwe bategetswe gusubira muhira, bakaba rero basubiyeyo bababaye cane kubona bari baje kwakira Perezida ariko bakaba batabashije kumubona atahutse. Bikaba vyababaje kandi bari babiriwe umunsi wose barindiriye ko bari buze kubonana na Perezida. Bamwe rero mu babashije kugira ico bavuze babwiye abamenyesha makuru bacu bavuga ko babari cane ngo kuko bo mu ntwaro bari babasavye ko abategetsi cane bari mu mugambwe CNDD FDD ngo bakaba bari babasavye buri umwe wese tuzindukana niyo nka baje kwakira Perezida ku kibuga c'indege. Mu nyuma amasaha yo kwakira umukuru w'igihugu akaza guhinduka ariko bamwe bakaba bazindutse cane bakaba bababajwe no kuba ngo batabashije kubona Perezida. Biravugwa ko ngo hoba hari na bimwe mu vyari vyateguwe bitakozwe kubera ko Perezida atashe mw'ijoro. Amakuru rero ava i Bujumbura akaba arayo noba ndakubwiye ariko mu bindi biriko biravurwa. Katubanze tubikurikire nyuma aho turaza turaba n'ibindi biriko biravurwa. Twarabuze bamwe mu ndogozi zacu twakunda kandi bari kirumara mu kuremesha inyankamugayo. Aha twovuga nk'indongozi Ngomirakiza Elia yatwawe tukamubura irengero gushika n'uyu munsi tukaba tukibaza iyo yagiye n'abamujanye. Ntitwokwibagira kandi indongozi Matata Augustin, uyu nawe ku batari bake murazi ko yafashwe n'inzego z'igihugu akajanwa gufungwa, nyuma yaho akaborezwa igufa bigaba bituma asiga ubuzima igihe ciwe kitari bwagere. Tuvuga kandi na Barutwa na Innocent nawe nyene yafashwe mu bwo buryo bwa Matata Augustin atwarwa mu biro vy'igendereza, nyuma umuryango we wahawe raporo ko ikiziga ciwe kiri muri morgue mu bitaro ahantu ngaho i Bujumbura. Ivyo rero byaratubabaje nk'indongozi, biratubabaza nk'inyankamugayo, ariko kandi inyankamugayo mwese muri ngaha namwe bakozi b'umugambwe ivyo ntivyaduciye ivutu kuko abarundi nibo bayamaze bati akagumye bagumako. Reka twongere tubatumirire kubandanya mugwiza ingoga n'ubwira. Umugambi wagiye uraburagizwa hamwe ukabuzwa amanama haba mu maperemananse, ariko ivyo byose bigakugwa na bamwe mu ndongozi zo hasi ndetse na bamwe mu ndongozi z'imigambwe duhurira ku rubuga. Bishobora kuba bigora gutahura no gukurikiza amategeko yaba ayagenga imigambwe canke ayagenga amanama n'imyerekano. Ivyo rero twaragiye turabibona aho amanama atari make yagiye abuzwa, kandi itegeko ritomoye rivuga ko umugambwe ugirira amanama mu ngoro zawo ugira ayo manama guhera isaha 12 z'agatondo gushika isaha 12 z'umugoroba. Ivyo rero abo baca kubiri n'amategeko barabirenganye bakaza barabuza umugambwe ko wokura. Eko hari ibyantangaje, abarundi basigaye bavuga ibinyoma gusa mu birinde. Krebe inkumbuzi bari bavuze ngo barirutse nyuma yo kurekurwa, ariko nagiye mbona biyemeza imifuko 10 akaba n'uryatwara aserukira ishiramwe ry'ibidukikije ibintu vy'imico kama yemeje 20 miliyo, akaba n'ubundi yemeje imifuko 25, kandi nabi bemeje imifuko 40 y'isima.
vrema bagerageje kwitanga kandi bikomeye kabisa. Amaradiyo yatumiwe, za Rema, za Sanganiro, RTNB, za Ntuze, za Kitire, za CBFM Plus, za Mico Kama, mbona Izere FM Rumonge, eka n'amaradiyo kweri yagerageje kwitaba ico gikorwa mu kwandika mu bimenyeshamakuru Net Press, za Iwacu. Eko byari ibirori kabisa. Ababifotoye mwoduha turirimbo